Gusto ku nshuro ya mbere aruriye indege abifashijwemo n'ubundi muririmbyi navuga ko ari nka se wiwe mu muziki yitwa Fizzo. Yes, bakunzi ba Rox TV kuri mikoro muri kumwe na Jasmine Masambamba nyuma ya kamera na Kibanomike niwe atuma mwumva rino jwi rimeze neza cyane. Icyambere na mbere manze kubasaba gukanda subscribe na comment kumvuye kugira muzo kwama muri abambere muronka updates zica kuri no TV yacu ariyo yiwanyu. Gusto ku nshuro ya mbere aruriye indege aho yerekeje mu gihugu ca Uganda agiye muri konseri y'umuririmbyi Big Fizzo aho ndetse baperforminze indirimbo yabo, imwe mu ndirimbo yakunzwe cyane ndetse ifise uburyohe, aho abantu benshi bavuze ati uno muririmbyi afise impano ikomeye cyane. Aho nshatse kuvuga Gusto n'umuntu agaragara nk'ukumenga ari hagufi cyane na Fizzo, aho ahantu hariho hose umenga boguma bari kumwe. Gusto numwe mu bantu novuga yuko ashigikirwa n'umuririmbyi Fizzo, aho novuga yuko Fizzo ndetse akunda no kumuvuga neza ahantu henshi agiye hatandukanye, ku ma TikTok akunda gukora ama live menshi agiye hatandukanye akora Fizzo ari mu bantu agaragaza yuko amushyigikiye umuririmbyi Gusto Melanin boy, umwe mu baririmbyi novuga yuko bakunda kuvuga yuko ari umwe mu baririmbyi ushaka kuresha neza ukoresha indirimbo za Gusto, kuko iyo ukoresheje ngo biratuma umukobwa anyaruka kwemera n'ingoga bivanye no kungene imistari iri muri zo ndirimbo ngo ziba zitwenza cyane, ndetse umukobwa akavuga ati kweri uyu muntu arazi kuresha. Aho rero mbavuze yuko ubushatse gukoresha indirimbo ziwe, ni umwe mu bantu azi kuririmba ikirundi, ndetse icyo kirundi ushobora kuvuga ati uducuna naho ndatwumva nderi ya hakurya kurima ibigori. Abantu ba ruguru ngira barabizi, mugabo izi mvukira zindi Bujumbura ngira ntibabimenyereye cyane bivanye no kungene bobo ntibapanze amatafari. Hagi umuntu yapanze amatafari niwe umuntu ashobora kuririmba ikirundi nk'ijya cya Gusto bivanye no kungene abazi byinshi. Nakunda babwira rero yuko Big Fizzo muri kino gihe ari mu gihugu cya Uganda, nta muntu numwe azi yuko azova mu gihugu cya Uganda sherekeza ngaha anya ku butaka bw'u Burundi mu gihugu ciwe, nituramenya na kimwe. Ariko nagira ndababwire ndabamenyeshe yuko Fizzo ari mu gihugu cya Uganda, ndetse ari umwe mu bantu yakoze igiteramo cyiza cyane cyakiriwe n'abantu benshi bigiye batandukanye, aho twabonye amafoto ari kumwe n'abafana bambaye imipira ya Bant Boy. Atuvuga ati aho umuririmbyi afashe akimvesta kugira brand yiwe, nibaza yuko yotera imbere cyane, kuko turabona abandi baririmbye mu bindi bihugu bigiye bitandukanye bashobora kuvuga ati dushaka kudandaza isura y'iwacu cyangwa izina ry'iwacu, bagafata imipira bakayandikako bakavugana na company runaka urukora impuzu, hanyuma bakashavuga ati tuje ku isoko bakazuza bararonka amahera make. Mu bindi bihugu turabibona nka Diamond, Juma Jux ndetse na Harmonize. Abo ni mu bantu novuga yuko bakoresha amasura y'iwabo cyangwa izina ry'iwabo barikoresha mu makampuni menshi agiye atandukanye, aho na Fizzo turi mu bantu tuvuga ati katumushigikire imipira ya Bant Boy izoguma igaragara cyane, ndetse twibaza yuko hazogira n'igihe no mu bindi bihugu tubona umenga ni Bant Boy gusa bivanye no kungene nimwe bafise n'imipira myiza. Unaravye na logo ravuga ati ino logo ya Bant Boy ni nziza cyane. Rero niko nababwira ati ngaha anye mu Burundi tuzi yuko azoza, ndetse ndabibutse yuko Fizzo ari umwe mu bantu basuherwa gusohora iyo album yo bimaze ameze atari make ku rubuga rwa YouTube no kuzindi mbuga zigiye zitandukanye akorerako, aho tubona yuko birashika Fizzo kazuza ngaha mu Burundi aje gukora amasanamu muri ndirimbo zimwe asanzwe ziri muri iyo album, aho twavuga yuko nk'indirimbo baririmbanye na Melanin boy arimwe mu ndirimbo iryoshe. Two turaraba amafoto amwe bigaragaza yuko bakoze video y'iyo ndirimbo, ndetse Gusto ari nacyo coba catumye aja mu gihugu ca Uganda agiye gushutinga iyo video. Niyo rya mbere tumaze kumva umuririmbyi ashobora kurihira indege umuririmbyi mugenzi we, ariko ubunga twatanguye kubibona, turabona yuko mu minsi iza tuzobona
umuririmbyi nawe akota indege yiwe mu gihugu cy'u Burundi akerekeza mu kindi gihugu agiye gukora akazi kiwe k'umuziki. Abantu bashigiye batandukanye bashobora kuvuga ati umuziki w'u Burundi ntuhemba, umuziki w'u Burundi bakawufata nko kumenga ni ikintu cy'igikinisho, ariko tubibutse yuko turafise abaririmbyi benshi bagiye batandukanye bafise imodoka zigugwa imiliyoni zishika ku 50 ijana, aho twovuga nka Natasha n'abaririmbyi benshi bagiye batandukanye bafise imodoka ari zizimvye kandi nta nahandi bakura mu muziki w'u Burundi. Nibaza yuko dufashe umuziki tukawuha agaciro n'abanyamahanga bo kwemera bakavuga ati iki kintu abarundi bageze ko ni ciza cyane. Ndabibutse yuko Fizzo ni umwe mu bantu amaze gufasha abaririmbyi benshi bagiye batandukanye. Novuga yuko nko mu gihugu cy'u Rwanda abaririmbyi mubona benshi bakomeye cyane baciye mu maboko ya Big Fizzo Farious. Rero nka Melanin boy bikunze akagira amahigwe akaguma impande ya Fizzo arabagenzi, nibaza yuko hariho ico yokongererezwa kuvyo yarasanzwe agezwe, kuko sinovuga yuko Gusto ataragira ico ashitseko. Numwe mu bantu afise indirimbo ziwe zifise amaviews menshi agiye atandukanye ku rubuga rwe rwa YouTube, ariko aka kantu kugumana hagufi no muri legend birafise ico bifasha ndetse bikagira ico bimariye abafana babo bose uko ari babiri muri rusangi. Tukiri ngaho nyene kwa Gusto Melanin boy, ndabibutse yuko muri kino gihe hariho intambara ikomeye cyane n'undi mugenzi we DJ Fernando, aho bigaragazwa ibivuga yuko indirimbo Gusto yasanze indirimbo zari kuri YouTube y'umugwi wabo Wirove Muzika yasanze zavuye kugeza umwe n'isaha akubwira ati jewe ntacyo mfise ndabivuga ko bivanye no kungene ndindira mpeze ivyo ndimwo hanyuma nzogira ico ndabivuze ko, aho indirimbo zafuswe ku rubuga rwabo rwa YouTube, aho abantu beshigiye batandukanye ati mbega byagenze gute, YouTube baba barayigurishije. Abafana bishika baravyibaza ati YouTube bashobora kuba barayigurishije hanyuma umwe wese gatwara iciwe, indirimbo bagashobahana amasezerano bazikure ko umvo yo kugira ntibaze kumenya yuko YouTube boba barayigurishije. Aho abafana benshi bashobora kwibaza ico kintu, ariko reka turindire bo nyene ubwabo nibamara kubishira hagufi akavuga ati twebwe byagenze uko nuko nibaza ko tuzomenya byinshi bigiye bitandukanye. Tubutse yuko hari indirimbo shasha ya kera ya Gusto na Melanin na DJ Fernando baheruka gushira ko ku rubuga rwabo rwa YouTube, aho indirimbo yagiye kwa Gusto. Iyo ndirimbo ikafisa amasanamu ameze neza cyane, ariko abo bantu bakaba ari muri bamwe bari bakomeye cyane muri iyo team. Mbega mwibaza yuko izo ndirimbo zoba zarafuswe muba mwiyumvira yuko bagurishije YouTube cyangwa nakandi kantu boba barakoze? Aho tiko turabona ko turabaziga ndirimbo ukungene zarabwe zirashobora kuba zarinziza akanoti. Mbega akoko ivyo byo ntibigeze uko bavyumvira ko bakavuga ati ibi bintu ntiko bikora, mu gihe YouTube yo bihari umwe agashavuga ati reka ndazikureko atabariye uwundi muntu. Mugabo dusubi inyuma gatonya biragaragara yuko ivyo bintu birimwe amahinyu kandi cyane, aho twese twibaza ati mbega byo byagenze gute indirimbo gufutwa, kandi mu gihe bonyere ubwabo bavuga ati YouTube nta kibazo yari ifise, twebwe twari tuzifise turi abantu babiri uko twari dusanzwe dukorana. Aba bantu kuva aho basambukiye bari mu bantu barose support y'abarundi ndetse n'abandi bo mu mahanga, kumva kugira umwe wese ashike ku ntumbero yiwe yifuza mu kazi kiwe ko muziki. Turakwiye gufata umuziki tukawukora nk'akazi, kuko turabona ari nk'umuririmbyi Natasha Ngendabanka ari umwe mu bantu bashobora kuba byashiramwe amahera menshi mu maclip, ariko nitwibagiye na Satu binumwe mu bantu novuga yuko nawe nyene ashiramwe amahera menshi mu mavideo mu ma audio bakaja gukora muri Tanzania, aho twumva yuko hari ahantu akanoti audio bashobora kuba boyikorera imiliyoni 5 zine uko onya mixage gusa ukazomba liza agusavye 4 miliyo y'amashiringi yo muri Tanzania. Nibaza yuko dufashe tugashira mu imitahe mu kazi kacu k'umuziki
aho abantu benshi nabo mu mahanga bazovuga ati mu Burundi turafise hariyo abaririmbye bakomakomeye kukubera birababaje kubona ngaha mu gihugu cy'u Burundi ata muntu no muri ko shobora kwerekana akaja kuri stage. Rero dushiremo imitahe aho twoshigikira abaririmbyi bacu, kandi iyo bateye imbere twese tuba duteye imbere. Uraronka mutonya akaronka akazi, uwundi akaronka akazi, nibaza yuko aba ari ikintu cyiza cyane. Yes, bakunzi ba Rugis TV, kuri mikoro mari kumwe na Jazima Samba nyuma ya kamera, Kibanomika bandanya baha amasanamu aberekana yuko irijwi ni nawe atuma ibintu bigenda neza cyane. Bandanya mukana subscribe na comment, turakunda cyane. Bye bye.